Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Kuwata Islamu amahoro y'Imana abandi namwe aho muherereye hose. Mwiriwe canke mwaramutse canke igitondo ciza canke umugoroba mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko. Dr. Swaleh Online TV ndabaramukije. Kuri YouTube mwandike Dr. Swaleh Online TV, kuri TikTok mwandike Dr. Swaleh Ntakirutimana cyangwa Dr. Swaleh Ntakirutimana. Kuri bajya bose mwifuza gushobora kuyaga natwe cyangwa bajya bose mwifuza ubufasha natwe yebwe, ariko ndasubiye kandi ndatanze inimero ya WhatsApp kuri mayitanze bisi yose, ariko inimero yacu yitore uri serious, ntitoreje kudutera inkuru, kuko iyo uri umugwayi uje kurondera muganga uravuga ikibazo nyamukuru kikuzanye, hama muganga gazagira nte akakumviriza akakwishura, hama akubwira ibyo ukora ibyo muganga kubwiye, ariko muganga ntakora ibyo umubwiye. Wowe uje kuyitura urambwira ikibazo ufise, nkakumviriza, maze kukumviriza nkaheza nkakubwira ukumwe noshaka gufasha ikibazo cyawe, nkakwereka inzira duca ko ya mbere imyaka 2 gushika ikibazo cyawe duzente tukirangije. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'isaha kuba tukiri bazima, kuko si bya bose. Bamwe muri twebwe bariko baratabaruka, abandi baragwaye bararembye, abandi bari mu bibazo bitandukanye ibi na biriya, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, wewe atuyoboye mu gihugu kirimo umutekano kuri bose, amahoro kuri bose, urukundo kuri bose, ubutungane kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora u Burundi n'abarundi. Inyuma yaho onya Dr. Swaleh nagarutse kandi kugira ngo tube twayaga ibi na biriya, no cyane kumvikiye uburozi. Uburozi ni ingwara mbi cyane gose, guheruka natutsigana bigaragaza ibimenyetso hafi 10 na bingahe bigaragaza umuntu yarozwe, bamwabuye igitutu. Mvuze igitutu umenye yuko ari umuntu yarozwe, bamuroze bamuroze baciye mu miryango 5. Mvuze imiryango 5 ni kuvuga kirenga muntu wese arafise ubwami 5, afise imiryango 5. Iyo miryango 5 niyo imugize, ni ngunda kumva nyota. Ni kuvuga kila muntu wese arafise imiryango 5, inyenyeri 5, afise inyenyeri ziri mu mubiri wiwe. Inyenyeri zimaze kwaka gose uragira ubuzima bwiza, iyo zizimye ubupfuye, iyo zififiye uba warozwe, ziba zafunzwe. Benshi tugira dutembera nabo, duhura nabo, tugira n'abantu benshi afise ibibazo bitandukanye. Hariho abatwitura kuri telefone, abashoboye kuronka amahirwe ku nimero ya telefone, bakadutelefona bakaturungika amavoice bakatubwira ibibazo bafise. Tuzikunda gusanga benshi barafunzwe imiryango yabo yo kwiki y'imigisha. Kuri ubwo onya nizere yuko ibiganiro ntanze ryari ejo kiyatahurise, hama nagerageje kugira ngo ndabe urugero y'uno munsi sindare ntagize ntabashikirije ikiganiro. Hama turabandanya ikiganiro kizokurikira ejo cyerekeye ikintu cyitwa mbega Subiyani ninde,
Subiyani n'ibihe byiwiwe n'ibimenyetso ibihe biburanga. Wowe muntu kwanyumvise ntukiyumvire ngo ntushobora kurogwa. Uvuga ko utorogwa nukuri ahubwo singene shaka kubyumva. Nimba hararozwe intumwa z'Imana zikarogwa bayubo bararozwe eka intumwa z'Imana zimwe zikagerageza zikarogwa, wewe reka kurogwa nkandi wewe. Wumve neza yuko uburozi ni ingwara mu zindi, ni ingwara nk'izindi. Hari ingwara yo zivuwe, iyo umuntu azigwaye bagenda muri laboratoire ku muganga w'ikizungu, n'izindi ngwara zibana muri laboratoire. Cyase kuvuga uburozi. Hariho uburozi bashaka kuroga umuntu bikaboneka muri laboratoire ko umuntu agwaye, n'ibindi bishaka kubonekana yuko agwaye. Kuko rero nizere yuko ibiganiro byacu muzobana mubikurikirana. Ariko nabwo ndasaba ikintu kimwe. Bantu mwese mukubara nkurikirana muri hanze y'igihugu n'abandi bose bingana mu gihugu hagati. Ndabasaba yuko mudufasha gukora subscribe no gukora partage no kugira jeme no gushira no guhanahana ibiganiro byose kugira ngo imico zacu zishobore kugera kure. Hama nta byinshi mfite byo kuvuga, gusa ndabipfurije umunsi mwiza n'ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu. Murakoze cyane.